Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe ibirori umwami Ahasuwerusi yateguriye abaganwa biwe n'abakuru b'intara kugira ngo abasabe kumushigikira mu vya gisirikare kuko yariko aritegurira gutera Ubugiriki. Uwo munsi mukuru wamaze iminsi 180, ni ukuvuga igiringo c'amezi 6. Muri ayo mezi yose 6 bararya bakanywa, maze ayo mezi aheze umwami ngo yaciye atumira abantu bose bari ku mugwa Ishushani, abahambaye n'aboroshe, bamara iminsi 7 mu nyubakwa yo mu rugo rwo ku ngoro y'umwami. Ibi vyatumye ibirori bibi bihambaye. Ikindi cabonetse nuko ico kirimba cari gisharije cane. Muri ivyo birori twumvise ko ataguhesha Imana icubahiro kwarimwo. Twarumvise kandi ukuntu umwamikazi nawe yari yateguriye amazimano abakenyezi nkawe, kuko mu mico y'ico gihe abagore n'abagabo ntibicara hamwe. Mu cigwa cacu cuno musi tuja kurabira hamwe ukuntu umwamikazi yase kumvira umugabo wiwe. Hanyuma turaza kurabira hamwe ivyerekeye Esiteri atoranywa kuba umwamikazi, acasubira mu gishingo ca Vashiti kuko Vashiti yari yase kumvira umugabo wiwe. Reka rero icigwa cacu c'uyu munsi kikaba gishimikiye ku majambo y'Imana dusanga muri iki gitabo ca Esiteri. Mu gihimba ca mbere turahera ku murongo w'10, tubandanye dushike mu gihimba ca kabiri ku murongo wa 6. Reka rero dutangure kumva inkuru ya Vashiti yanka kumvira umugabo wiwe. Turacari muri iki gitabo ca Esiteri, tukaba tugira dusome rero umurongo w'10 mu gihimba ca mbere. Hatangura kutubwira ngo, nuko ku munsi ugira indwi umutima w'umwami umaze guhimba no kunezerezwa n'umuvinyu, abarira Mehumani, Bizita, Haribona, Bigita, Abaguta, Zetari na Karukasi, abo uko 7 bari inkone zihereza ibyo kunywa umwami Ahasuwerusi. Uwo murongo utubwira ko umwami yari yaborewe. Umwami yaranyoye umuvinyu gushika naho adashobora kwigerera. Ku munsi ugira indwi umwami yari yamaze kurengerwa na vino. Ikibazo rero umuntu yokwibaza niki: mbega none birakwiye ko umurongozi yivanga mu kaboregwe? Igihugu cose civanga mu kaboregwe ntivyoroha kucubaka. Eka mbere n'umuntu yivanga mu kaboregwe ntaramba, n'ivyiwe ntibiba ku rutonde. Umuntu w'imboregwa ntiyarakwiye kuba umurongozi kuko abarongoye yohava batamumanga y'akaboregwe. Umwami Ahasuwerusi amaze guhimba no kunezerezwa n'umuvinyu nk'uko tuvyumvise mu yandi majambo, amaze kuboregwa yakoze ikintu atari gukora. Ngo yatumye inkone ziwe zimuhereza ivyo kunywa, kuzana Vashiti mu birori aho abagabo b'icubahiro bariko baranywera. Wibuke yuko mu migenzo y'ico gihe ata mugore yakandagira aho abagabo bakoraniye. Niwumve rero ico umwami yakoze. Dusome ku murongo wa 11, haravuga ngo, ababwira kuzana umwamikazi Vashiti imbere yiwe yambaye urugori rw'ubwami, kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe, kuko yari umunyakaranga. Umwami Ahasuwerusi yari yamaze kwerekana ubutunzi bwiwe n'ibindi bintu by'igiciro byari kumugwa ibwami, no kwerekana ubuhinga bwiwe bwo kugwanya umwansi. Ariko kubw'akaboregwe
turabonye yuko yakoze ikintu kinyuranye n'imico y'icyo gihe, kuko yasabye Vashiti umugore wiwe w'akaranga ngo naze aho abandi bagabo bakoraniye, kandi mu mico y'icyo gihe byari ikizira. Ibi rero umwami yasabye ntiyari kubisaba iyo ataba yari yaborewe. Umwami Ahasuwerusi yagomba ko umuntu wese ari ngaho abona ubutunzi bwiwe, harimwo na Vashiti yambaye urugori rw'utubuyenge. Wibuke yuko abarundi bavuze yuko inzoga ari nkura mu mubindi, nanje ndagukure mu bagabo. Niwumve rero ingene vyagenze umwami amaze gutumako Vashiti. Dusome ku murongo wa 12, haravuga ngo, ariko umwamikazi Vashiti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami ryatumwe izo nkone, bituma umwami ashangashirwa rwose, arashavura cane. Umwami Ahasuwerusi amaze gutumako Vashiti, yabwiye abatumire ko agomba kubatangaza. Yoba yaravuze ati, ngira ndabatangaze, ngomba kubereka umwamikazi wanje. Agiye kuza imbere yanyu yambaye urugori rw'ubwami mu mutwe. Haciye umwanya mutoya, umwe muri za nkone yaraje yongorera umwami ati, erega umwamikazi yanse kuza. Iyumvire nawe ugusubira kubwira abatumire ngo mumbabarire umwamikazi ntaza. Umwami yaciye ashavura cane kuko umugore wiwe yanse kumwumvira. Abatumire batangura kwidogera umwami ngo uwo mwami ko adashobora gutegeka umwamikazi wiwe, mbega yobandanya gutegeka igihugu? Naho abagore batari bemerewe kuba mu birori hamwe n'abagabo, Vashiti ntiyarakwiye guteza isoni umugabo wiwe. Mu gitabo ca Esiteri muri iki gihimba ca mbere, dusomye kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15, tubona ngo, maze umwami acabaza abanyabwenge bazi uko vyahora bigenda mu bihe vyashize, kuko uko ariko umwami yahora agenza ku bazi ivyagezwe n'imanza bose. Kandi abahanuzi bishikira ku mwami bari Karishena, Shetari, Amidata, Tarishishi, Meresi, Marisena na Memukani, abaganwa indwi b'Ubuperesi n'Ubumedi. Bari abishikira b'umwami, bakaba n'abambere mu bwami bwiwe. Arababaza ati, umwamikazi Vashiti tumugire dute mu vy'ivyagezwe, kuko atemeye ijambo natumye inkone jewe umwami Ahasuwerusi. Umwamikazi Vashiti amaze kwanka kwitaba umugabo wiwe, haciye haba inama yihutirwa igizwe n'abo bantu twumvise muri iki gihimba. Umuntu yovuga ko yari nk'inama y'abashikiranganji idasanzwe. Muri iyo nama idasanzwe bagomba kwiga ikibazo kimwe gusa, ikibazo ca Vashiti. Ariko umengo basanze atategeko ririho bokurikiza. Dusome ku murongo wa 16 twumve ico baciye bakora muri iyo nama. Haravuga ngo, maze Memukani arishura avugira imbere y'umwami n'abo baganwa ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyene, acumuye no ku baganwa bose no ku mahanga yose ari mu bihugu byose by'umwami Ahasuwerusi. Vashiti yarafise umwidegemvyo, kandi nta cagezwe cariho cari kumutuma yubaha itegeko ry'umwami ngo agende mu birori aho umugabo wiwe ari n'abandi batumire. Rero kubera ibi vyashitse, inama yihutirwa yarakoranye, ikifata ingingo ihambaye kandi ikomeye kugira ngo yibagize ibihejeje kuba. Ico gihe rero niho Memukani yava hasi aravuga ati, abagore bose nibumva ivy'umwamikazi yakoze, bose bazoca bakora gutyo, ntibabe bacumvira abagabo babo, igihe uwo mwamikazi Vashiti atofatirwa ingingo ku vyo yakoze. Memukani yari umuntu adashima ko abagore bagira ico bavuga, nk'uko abatari bake uwu munsi badashima ko abagore bagira iciyumviro baserura. Hari abo usanga bivugira ngo nta nama y'abagore. Ariko kandi amajambo Memukani yavuze yari amajambo menshi kandi atubaka.
niwumve uko yabandanije avuga. Dusomye muri iki gitabo ca Esiteri mu gihimba ca mbere umurongo wa 17 n'uwa 18 havuga hati, kuko ivy'umwamikazi yakoze bizokwamamara mu bagore bose, bibatere gukengera abagabo babo, n'ivyavugwa yuko umwami Ahasuwerusi yageze ku mwamikazi Vashiti azanwa imbere yiwe akanka. Mbere uwo munsi abagore bacu b'Ibuperesi n'Ibumedi nibumva ivy'umwamikazi yakoze, nabo bazoca bagira batyo abaganwa bose b'umwami. Nuko rero hazobaho agakengerwe kenshi n'ishavu. Uwo mugabo Memukani yari umwe mu baganwa b'umwami. Muri iyo nama bariko biga ikibazo ca Vashiti, Memukani yavuze ko adashobora gutaha muhira ikibazo ca Vashiti kidatorewe umuti. Memukani rero yavuze ko hategerezwa gukorwa ikintu kugira ngo bakingire ingo zabo, abagore babo nabo ntibazohave babakengera. Niwumve ingingo Memukani yatanze yo gukingira izo ngo zabo. Dusome ku murongo wa 19 muri iki gihimba ca mbere c'igitabo ca Esiteri, haravuga ngo umwami avyemeye hoshingwa ibwirizwa ry'umwami, maze rikandikwa mu vyagezwe vy'Abaperesi n'Abamedi, ntiryongere guhinduka, yuko Vashiti atazokongera guseruka imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icubahiro ciwe c'ubwamikazi agiha uwundi amurusha kubaha. Ivyo tubona muri iki gitabo ku kirimba c'ubwami vyari ivy'igipagani. Ibwirizwa ry'igipagani naho ryigera risana n'ibwirizwa rya Mose. Ibwirizwa rero ryashinzwe ico gihe ryari iry'Abamedi n'Abaperesi, kandi ryari ritandukanye n'irya Mose. Imirongo ikurikira umuhanuzi w'umwami Memukani yabandanije kuvugamwo atanga iciyumviro ciwe ku murongo wa 20 kugeza ku 22 avuga ati, maze itegeko umwami aza gushinga niryamara kwamamara mu bihugu vyiwe vyose iyo biva bikagera, abagore bose bazoca bubaha abagabo babo, abahambaye n'aboroshe. Iyo nama umwami n'abaganwa barayishima. Umwami abigenza nk'uko inama ya Memukani yari iri. Nuko arungika amakete mu bihugu vyose vy'umwami, igihugu cose uko inyandiko zaco ziri, n'ihanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, ngo umugabo wese yiganze mu rugo rwiwe, kandi ngo bavyamamaze mu ndimi z'abantu biwe uko zingana. Ingingo yavuye mu nama umwami yagiranye n'abaganwa biwe nuko Vashiti atasubiye kuba umwamikazi, atasubiye kuba umugore w'umwami, kuko yanse kumvira umugabo wiwe ariwe mwami w'Ubumedi n'Ubuperesi Ahasuwerusi. Icagezwe caciye gikwira mu bwami bwose ko Vashiti atakira umwamikazi, kandi ko hashinzwe ko muri ubwo bwami umugore wese ategerezwa kubaha umugabo, kandi ko uwo mugabo nyene ategerezwa kumuganza, no kugeza umunsi rikaba ryabaye itegeko ridahinduka. Iri tegeko rihishura uko Ahasuwerusi yari ameze. Muri kahise umwami Ahasuwerusi avugwa ko yari umuntu mubi. Ahasuwerusi yari ameze nk'umusazi, umuntu adakomeye mu mutwe, kuko yashobora kuja mu kiyaga agakubita imikuba, mbere ngo yarashobora no gusambura ubwato bwiwe bw'ingwano. Yari ameze nka Julius Kaisari, Napoleo hamwe na Hitlere, kuko nabo nyene wamengo ntibakomeye mu mutwe. Ahasuwerusi yari umwami ahambaye afise ubuhinga, ariko kubw'ishavu rivuye ku kutiyumvira neza no kubw'akaboregwe ryatumye yirukana umwamikazi wiwe. Uko kwirukana umwamikazi vyahindutse icagezwe ku Bamedi no ku Baperesi kidashobora guhinduka, ko umugore wese yase kumvira umugabo yoca yirukanwa. Mu nyuma umwami yagombye kurenga kuri ico cagezwe, ariko ntiyabishoboye. Icagezwe c'Abamedi n'Abaperesi nticyashobora kurengwako canke guhinduka kimaze gushingwa. Reka ubu naho dutandukire igihimba ca kabiri co muri iki gitabo ca Esiteri, aho twumva Esiteri atoranywa kuba umwamikazi ngo asubirire Vashiti. Umurongo wa mbere wo muri iki gihimba ca kabiri uravuga ngo,
hanyuma y'ivyo ishavu ry'umwami Ahasuwerusi rigabanutse, yibuka ibya Vashiti, ibyo yakoze n'ivyashinzwe kubwiwe. Uwo murongo utangura ngo hanyuma y'ivyo. None ni nyuma y'ibiki? Ni nyuma y'ivyabaye mu gihimba ca mbere no kwitegurira gutera Ubugiriki, aho umwami vyumvikanye ko yatsinzwe. Amaze gutsindwa, yatashe ku kirimba amerewe nabi mu mutima, hanyuma yibutse ko umwamikazi wiwe Vashiti atazosubira kuba umwamikazi kubera icagezo kidahinduka, yarushirije kugira umubabaro. Ubuperesi mu gutera Ubugiriki bwari bwishimiye ingabo nyinshi, bituma bagira inguvu, ariko rero nta buhinga bari bafise nk'abasoda b'Abagiriki. Kubera ko abasoda b'Abagiriki bari abahinga, baratsinze abasoda b'Abaperesi naho bari amasinzi. Vyari bibabaje rero ku mwami Ahasuwerusi, ariko Imana yari hejuru ya vyose. Ububasha rero bwari bwiteguye kuba mu maboko y'Ubugiriki. Umwami Ahasuwerusi amaze kubona ko ingabo ziwe zatsinzwe, yaciye yicurikira ari ku kirimba ciwe, yibuka Vashiti umugore wiwe yirukanye kubw'icagezwe yashinze aborewe. Naho yamwiyumvira, wibuke ko ivyari vyashinzwe bitashobora guhinduka ngo Vashiti agaruke ku kirimba nk'umwamikazi. Abakozi bo ku kirimba babonye ko umwami atagira umwamikazi, bibwiye ko hotegerezwa gukorwa ikintu. Niwumve abakorera umwami ingene baciye bamuha impanuro. Dusome umurongo wa 2 n'uwa 3 muri iki gihimba ca 2 co mu gitabo ca Esiteri. Havuga ngo, mwami, nibakuronderere abigeme b'inkumi beza beza, kandi nushireho abantu mu bihugu vyawe vyose ngo bakoranirize hamwe abigeme bose b'inkumi beza beza ku mugwi Shushani, bashigwe mu nzu y'abigeme, babashikirize Hegayi inkone y'umwami asanzwe arinda abigeme, bahabwe ivyo kwisiga ngo bayagayage mu maso. Abasuku b'umwami babonye ingene afise irungu n'intuntu, bamugiriye inama ko bokoranya abigeme bose beza beza bo mu bwami bwiwe, maze babahe ivyo bisiga ngo base neza kurusha, kugira ngo umwami azotoremwo uwufise ubwiza kurusha abandi. Nibaza ko hari hatowe abatari bake. Ku murongo wa 4 w'ico gihimba ca 2 turahabona uko abasukurira umwami bari bamugiriye inama ko umwigeme azoshima ari we azoba umwamikazi mu gishingo ca Vashiti. Umwami rero niwe yari akwiye kwitorera umwigeme ahimbaye ijisho ryiwe. Esiteri yari muri abo bigeme begeranirijwe hamwe, nk'uko tubisoma muri iki gihimba ca 2 co mu gitabo ca Esiteri. Ku murongo wa 5 turatangura kubwirwa amamo ya Esiteri. Uwo murongo wa 5 uravuga ngo, ku mugwa Ishushani hari umuyuda yitwa Moridekayi mwene Yayiri, Yayiri mwene Shimeyi, Shimeyi mwene Kishi umubenyamini. Ivyabaye muri iki gihimba rero bisobanura ingene Esiteri umunyakaranga yabaye umwamikazi. Kubera ko yabaye umwamikazi, yaronse uburyo bwo kuvugira ubwoko bwiwe bw'Abayuda. Ubwoko bwiwe bwari gukurwa mu gihugu iyo Esiteri ataba umwamikazi. Ubu rero tuzotangura kubona ingene ukuboko kw'Imana kwatanguye kugendagenda mu kirimba c'ubwami. Kugeza muri iki gihimba nta kintu kimwe mu caboneka ku kirimba. Ivyakorwa vyose nta kintu na kimwe cahesha Imana icubahiro. Akaboregwe niko kabazwa ku kirimba, naho vyari bimeze gutyo Imana yari ku nganji. Nshuti yanje mugenzi, menya yuko atagishobora gukura Imana ku nganji yayo, naho wowe uri kurakora ibibi bingana gute. Tugiye kuzobona ingene Imana yatanze ibikwiye kubayo. Imana yakoze igitangaza, haboneka uwaragiye kuvugira ubwoko bwiwe bw'Abayuda. Uwo nawe si uwundi ni Esiteri. Inkuru za Esiteri zitangurira ku muyuda yitwa Moridekayi wo mu muryango wa Benyamini. Ikibazo kica kiza naco ni iki? None
Moridekayi yari karakora iki i Buperesi kandi yari uwo mu muryango w'abami b'Abisirayeli? Mbere bavuga ko yava mu muryango w'umwami Sawuli. Niwumve ingene Moridekayi yashitse rero i Buperesi. Dusome muri iki gitabu ca Esiteri mu gihimba ca 2 umurongo wa 6 haravuga ngo yari yakuwe i Yerusalemu ari nyagano, ajananwa n'abandi bafashwe mpiri banyaganywe n'umwami w'Abayuda Yekoniya igihe banyagwa na Nebukadineza umwami w'i Babuloni. Imana yaremereye ubwoko bwayo ko busubira mu gihugu cabo nk'uko yabivugiye mu musavyi wayo Yesaya. Kuro niwe yatanze itegeko ko abagomba bosubira iwabo, kandi abari kugomba bose bari gusubira mu gihugu c'iwabo. Ariko naho iryo tegeko ryatanzwe, ni bake muri bo basubiye iwabo. Igitigiri kinini twarabonye yuko casigaye i Buperesi, aho bari barubatse utuzu twabo nk'abafashwe mpiri nyene. Abanyamahanga bari barabigishije uburyo bwo kudandaza, baca bashima kwigumira muri urwo rudandazwa, banka gusubira mu gihugu cy'iwabo c'isezerano. Benshi batemeye gukurikira itegeko ry'umwami Kuro bahisemo kuguma mu gihugu c'inyagano. Hanyuma rero Moridekayi aba muri abo bahisemwo kuguma muri ico gihugu. Nk'uko yava mu muryango w'abami, n'ubu tubwirwa ko yari ku kirimba, yari afise akazi kajanye n'ivya politiki. Uribuka ko na Yosefu ari mu gihugu ca Egiputa yari afise akazi gahambaye muri politike y'ico gihugu, ariko we yari mu kugomba kw'Imana. Daniyeli nawe ari Babuloni yabaye ku kirimba, ariko nawe nyene yari mu kugomba kw'Imana. Aha rero umuntu yokwibaza namba Moridekayi nawe yari mu kugomba kw'Imana kandi yari muri bamwe banka gusubira mu gihugu cabo. Muri iki gitabu ca Esiteri tuzobona ingene Imana itanga ibikwiye ku bantu bayo naho baba barayihevye. Umugabo Moridekayi rero yaragiye gusubizwa muhira, naho atari mu kugomba kw'Imana, naho kandi tutabona asenga Imana ngo imufashe. Moridekayi n'abandi bantu ntibasubiye mu gihugu naho itegeko ryari ryatanzwe. Abayuda rero basigaye i Buperesi ntibigeze basenga Imana ngo bayambaze. Mu by'ukuri aba bantu dusoma muri iki gitabu ca Esiteri ntibari mu kugomba kw'Imana, kuko ataho dusoma ko basenga Imana. Bose ari Moridekayi na Esiteri nabo bari bameze nk'abandi bagenzi babo, naho tubona ko bari ku rwego rwo hejuru. Moridekayi yatwawe nk'inyagano ari nk'umwana mutoya mu gice kigira 2 c'abatwawe nk'inyagano. Ico gihe hari ku nganji y'umwami Yekoniya. Abatwawe nk'inyagano ubwa mbere barabaganwa, abahambaye, kandi Daniyeli yari muri uwo mugwi wa mbere. Moridekayi nawe yatwawe mu mugwi wa 2 ugizwe n'abantu bagereranye bari hagati na hagati. Ubugira 3 baje gutora izindi nyagano mu gihugu hasigaye abantu b'aboro gusa, kandi n'ico gihe Yerusalemu haciye hasamburwa. Moridekayi yatwawe nk'inyagano ubugira 2 atwawe n'umwami Nebukadineza w'i Babuloni. Naho aba Bayuda bari barataye Imana bakava mu kugomba kwayo, Imana yoyo yagumye barongora kandi bakingira ico bagirira nabi. Icatumye Esiteri ateogwa ngo abe umwamikazi wari umugambi w'Imana kugira ngo ikingire abantu bayo naho bobo batayubaha. Mugenzi wanje uri kurakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, menya yuko Imana ari nyabuntu bwinshi. Iragukunda naho wewe utayikunda. Wibuke ko yagukunze kera utarayimenya, mbere ni naco catumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo apfire ku musaraba azize ibyaha vyawe, ngo hamwe umwizeye ibyaha vyawe ubiharigwe. Ariko kubwo kugabitanya kwacu twebwe abantu twahisemwo kuva mu kugomba kwayo. Uyu munsi rero nagomba ko ndakugira inama, nshuti yanje, wisuzume urabe kutavuye mu kugomba kw'Imana canke ko woba ukiri muri uko kugomba kwayo. Usanze ukiri mu kugomba kwayo, winginga Imana kugira ngo bandanye,
ugume muri uko kugomba kwayo. Usanze naho utari mu kugomba kwayo, uyisaba imbabazi, kuko yiteguye kukwakira nk'Imana y'inyembabazi. Naho namba uri mu kugomba kwayo nk'uko narimaze kubivuga, uyishimire kandi uyiheshe icubahiro, usengere n'aboba baravuye mu kugomba kwayo kugira ngo bakugarukemwo. Imana rero ikugirire neza. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagukengurukiye cyane yuko wewe utigera uheba abantu bawe. Urabaha ibibakwiye mu gihe cyabo nk'uko bigombye. Warakoze gutoranya Esiteri kugira ngo abe uwo gushigwa mu mugwi w'abo togwamwo umwamikazi, kandi kwari mu nteguro yo gutabara abantu bawe b'Abayuda naho bari baragutaye. None ndasengeye umuntu yariko arumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, akaba yumvise yuko yavuye mu kugomba kwawe. Mana, umugarukane kuko yumvise iri jambo, umwemerere umusubize mu rugo rwawe. Kristo Yesu yabambwe ku musaraba, amuhindure umwana wawe, kandi umuhe mpwemu yera kugira ngo abandanye urugendo, azoshobore kurangiza amahoro abana nawe ibihe bidashira. Ndabisabye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi tugomba tuyigarukirize ngaha, ariko mugenzi ndagutumire kuzokurikira icigwa kizokurikira, aho tuzokumva ukuntu Esiteri ari we yahavuye atogwa ngo asubirire umwamikazi Vashiti, wewe yari yanse kumvira umugabo wiwe. Tuzobona n'ingene Moridekayi yabariye Esiteri akamugira inama, amumenyesha yuko ari abagomba kuyoba. Imana rero ibandanye kukugirira neza no kukurinda, kandi irinde abantu bayo. Naho ubutaha rero, Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.